Imana ibahezagire cyane umuntu wese agenda ashishikare kuba gahore Yesu abahezagire cyane. Mike Quebec Girls. Batoye ibintu mu bizane ntihagire umuntu uzatwara ikintu kitari ciwiwe. Hari byatwaye amahera tuyafise ngaha, hari abataye urufunguzo rw'ikontake ya bajaje, nuko hariho bataye ibitenge, indirimbo n'ibindi vyatowe ejo. Hariho n'imfunguzo nyinshi zatakaye z'ikontake nazo nyene abataye bazakuzana ngaha. Hanyuma rero ibintu rero vyatowe batavyakira muzobironderera kuwitwa Supare na Wayikiremba. Hanyuma tsindagira ijambo ya protokole ya Wayikiremba nabo bari mu bikorwa ngo bace basigara ngaho babonane kugira ngo barabe ico babwira bakora muri kano kanya. Murakoze cane. Baje yose musisuze baje wese hajya mufungura hajya ariko basena mucamo yabaha rero ni service bayabakira ndaga mutana baje numwe Yesu nabahezagire n'amatangazo rero kandi hariho abataye Bibiliya, hariho abataye amatelefoni, abataye telefone, hari telefoni imwe batoye. Mwabagenzi raba mwese ririya bendera, tumaze iminsi turi mu gikorane, twarangiwe ibendera dukwiye guhanga amaso. Ibitabo bagura ibitabo bigaruka ibigaro bitabo biri muhake n'ibitabo basomeye byose biriho bidondo. Hariho n'uwakaye wahawe furashe acara yitanga yoza